Bakunzi b'urubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, ndabaramukije. Nkuko vyama ubategurira bino biganiro akaba ari nawe abibashikiriza ni psychologue. Uyu munsi muti waduteguriye ikiganiro kivuga akuki. Uyu munsi nabateguriye ikiganiro kivuga ku buzima n'amateka byaranze umwe mu banyepolitike bakomeye bo mu gihugu ca Kenya yaraye yitavye Imana, ariwe Raila Amolo Odinga. Menya amateka n'ubuzima bwa Raila Amolo Odinga, umwe mu bazwi icane muri politike y'igihugu ca Kenya. Turaza kumenya aho yavukiye, uko yize amashure yiwe, uburyo yatanguye politike, aho yabaye prime minister, amahirwe yagize agerageza kuba perezida, hamwe n'uruhara rwiwe mu mpera z'ubuzima bwiwe. Uyu mugabo yahinduye isura ya politike muri Kenya, kandi azohora azwi mu mateka y'igihugu ca Kenya hamwe no muri Afrika nzima, Afrika y'ubuseruko hamwe na Afrika yose muri rusangi. Reka tubanze duhe ikaze bashasha babonye runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, bashike bisange mu muryango mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media, mu kugira subscribe, bagire like, bagire na comment, baduhe na comment, commentaire, bagire na partage kugira ngo kino kiganiro gishikire abantu benshi batandukanye. Reka tumira mate gatoya turaje tubabwire mu idonido rya kino kiganiro ubuzima n'amateka byaranze uyu muhisi Raila Amolo Odinga. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze mu idonido rya kino kiganiro. Nkuko narimejeje kubivuga, uyu munsi nabateguriye ikiganiro kivuga ku mateka n'ubuzima byaranze umwe mu banyepolitike bakomeye cyane, Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga yari umuntu ki? Raila Odinga yari umwe mu bagabo baranzwe n'intambara yo guharanira demokrasi muri Afrika y'uburasirazuba canke muri East African Community. Yamenyekanye kubera uruhara yavuze mu mpinduka za politike mu gihugu ca Kenya, abinyujije canke abicishije mu gukorana n'abanyagihugu, ibitekerezo vyiwe canke ivyiyumviro vyiwe bikomeye, ibitero byo gukoresha demokrasi mu buryo bw'imikorere no gutanga ijwi ku batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu ca Kenya. Uyu munsi turashaka kugenda mu buryo bwimbitse mu buzima bwiwe, amateka yiwe, ibikorwa vyiwe n'uruhara rwiwe mu gihugu ca Kenya n'uruhara yagize mu bihugu mpuzamakungu. Raila Odinga, amavuko yiwe n'imiryango yiwe. Amazina yiwe nyakuri yitwa Raila Amolo Odinga. Yavutse ku igenekerezo rya ndwi ukwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 945 mu gace ka Maseno mu karere ka Kisumu mu gihugu ca Kenya. Umuryango wiwe wagiye ukorana ibikorwa vya politike, ibintu vyamuhaye inzira yo kuvugira ku muvyeyi yafatwa nk'umugwanizi wa demokrasi. Muribaza muti imbega Raila Odinga yoba yize amashure ayahe? Yes, Raila Odinga yize amashure y'intango muri Kisumu County, hanyuma ayisumbuye muri Maranda High School.
yagize uruhara mu mashuri yisumbuye ariko yagiye ahagarara mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 962 yigeze guhagarika amashuri. Mu myaka yakurikiye Odinga yagiye kwiga mu bihugu byo hanze harimo igihugu c'Ubudage aho yize mechanical engineering, ibintu bijanye n'ubuhinga bw'imashini n'inganda. Iyinjira rya politike no guhangana n'ubutegetsi naho muti ivyagenze gute? Odinga yatanguye gukorana mu bya politike ashigikira impinduka mu buyobozi bwa Kenya. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 982 yashinzwe uruhara mu gutegura attempted coup ku butegetsi bwa Perezida Daniel Arap Moi. Ahita afungwa imyaka ishika ku myaka 6. Aho yarekuwe yakomeje ibikorwa byo guharanira demokrasi, akunze gukurikiranwa, gufungwa no kugwanira uburenganzira bw'abanyagihugu. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 992 yatorwa nk'umudepite member of parliament mu gice ca Langata muri Nairobi. Yagiye ashigwa mu myanya y'abaminisitiri, inganda n'ibikorwa remezo arivyo twita public works housing mu myaka y'ibihumbi 2001 gushika mu myaka y'ibihumbi 2005. Mu mwaka w'ibihumbi 2007 Raila Odinga yari umukandida wa perezida akoresheje umugambwe ODM, ariko inama y'amatora yemeza ko atatsinze Mwai Kibaki. Ivyo vyateje umutekano umuke n'amakimbirane mu gihugu ca Kenya. Mu mwaka w'ibihumbi 2008 inyuma y'amakimbirane yashizweho guverinoma ya Unity aho Odinga yabaye Prime Minister kuva ku itariki ya 17 Mata umwaka w'ibihumbi 2008 gushika ku igenekerezo rya 9 Mata umwaka w'ibihumbi 2013. Iyo myanya ya Prime Minister yarahagaritswe nyuma y'ihinduka ry'amategeko mu mwaka w'ibihumbi 2013. Raila Omolo Odinga yakoze amahirwe menshi yo kuba umukandida wa perezida, no kuvuga mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 997, mu mwaka w'ibihumbi 2007, mu mwaka w'ibihumbi 2013, mu mwaka w'ibihumbi 2017 no mu mwaka w'ibihumbi 2022. Aho hose yarabaye umukandida wa perezida akagenda atsindwa mu matora. Aho yose ayo matora kandi yavuga ko yarenganijwe guteza umutekano ku matora no kwiyamiriza ibivugwa nka ruswa, ibivugwa nk'ibiturire n'ivangura mu matora. Mu mwaka w'ibihumbi 2024 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2025 yari yagiye kwiyamamaza ku mwanya wa perezida w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika ariwo Union Africaine, ariko yatsinzwe muri vote ya Union Africaine. Itariki naho yitavye Imana, Raila Omolo Odinga yapfuye ku igenekerezo rya 15 ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2025 muri leta ya Kerala mu gihugu c'Ubuhindi ahitwa Ernakulam. Impamvu y'urupfu rwiwe bavuze yuko yahagaritse umutima wiwe, wahagaritse cardiac arrest, no kuvuga umutima wiwe warahagaze, nyakwigendera aca abona kwitaba Imana. Raila Odinga yakunze gushimirwa nk'umugwanizi wa demokrasi mu gihugu ca Kenya na Afrika yose. Yari ifaranga ry'abantu benshi, mu by'umwihariko abashaka
impinduka mu burongozi canke mu buyobozi canke mu butegetsi. Mu bihe vyiwe vya nyuma yakorana n'ubuyobozi bwa Perezida William Ruto hari uyu munsi, ibi bikaba byarateye impaka mu bamushigikiye. Nivyo bike muri vyinshi vyaranze nyakwigendera Raila Amolo Odinga nashoboye kubategurira, nashoboye kuronka. Ibindi ngira ngo tuzoshobora kubivuga mu biganiro biri imbere. Naho utaha psychologue nize nari nabateguriye rero kino kiganiro. Imana ibahezagire. Ukaba utari bwagire subscribe, usabwe kugira subscribe, ufyonde no kuri like, ugire na commentaire, ugire na partage kugira ngo kino kiganiro kizoshikire abantu benshi bashoboka. Naho utaha mu bindi biganiro bizokurikira. Imana ibahezagire. Thank you.